kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura iyumye. Igihe cyose batazoba baraza hariho ideni rizoba rikihari, kandi umuntu umufitaniye ideni so kuvuga ngo buca mwica. Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye. Ubwa mbere abizi yuko icivugo canje ni umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko wose utegereza kuronka amafaranga. Je ndabona yuko umwimbu wariyongereye cyane kuko isi ndimwa nayo yariyongereye, hari ahantu hari amashamba ibiti ataco byabimaze, mugabo usanga hose hari imirima, byerekana yuko umwimbu nawo waciduga. kandi niri kuratembera mu bene gihugu, kera je naho mbona ugiye nko mu isoko cyangwa mu misa wasanga abana bateruye bagwaye kwashi, none ubu ntawe mbona bagwaye kwashi. Ikibazo cy'igitoro naco cyari muri ivyo by'ubutunzi, ni ibitero twarose, ni mu bintu byose bijanye n'ubutunzi harabaye ibitero. Abadandaza b'igitoro nabi babwiye aho umuntu umuha amahera akanka kukizana yamaze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare, kuko igitoro ni nk'amaraso. Hanyuma rero nta gitoro dukenye, genda i Dar es Salaam mu kigega c'ibitoro vy'igihugu biruzuye, mugabo mumenye ko ari babadandaza nyene badutobera, aribo bafise bijya biduka bikizana. None yiyankiye akagenda akamara indwi i Dar es Salaam tugira gute? Urumva yuko ari igitero bageze igihugu, ntibakeneye ubuzima bw'igihugu. Arazana igitoro akavuga ati jewe mpa amasitasiyo yanje gusa, iyitari rwanje sindayiha, kugira ngo abene igihugu bace baza gutonda iwawe. Urumva naho ufise iritiro imiliyoni 100 ikabiri irobine aribwe, abantu bategereza gutonda. N'ibintu badutoba tubibona, nico gituma asigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere kuko bananiwe n'abantu bari babayeho kubera ubusuma, baza bariba leta babona yuko ari bo bagaba ibintu byose, ariko bifadikanije n'abandi bategetsi b'igihugu. Reka nazo n'abandi ko nakubwira indongozi nizo zizonona, hajya nico bituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegeza kononekara, baratanga ibiturire ugasanga bariko baragabura. Rero twirirwa turerekana ku gajisho, uwufashwe nkirukana. Ico tucama mbere cararenganye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, kiri mu rwego rw'abahinga, nibo bariko barakorana barabe ingene bigenda neza. Urumva nakubwiye umuntu rero ntimuguma mu ruhagarara iyo muriko murashikisha ku nyisho. Novuga yuko ni ikibazo tuzi ko gitereza guhera. Mubuhe buryo bateza kuba baha canke muzotora nini? Ivyo urazi yuko umuntu yakoze ikibi nta gihugu nakibashobora guhungiraho, ategerezwa kuja gucirirwa urubanza muri ico gihugu uko bigenda kose. Kandi ubutungane ntibwigera buja mu biganiro, ntuvuga ngo ndica umuntu ngo cenja kugira ibiganiro. Uwishe hari ikintu, ni itegeko mpuzamakungu, icaha cose gitegerezwa guhanwa. Uhunga ujahe aho uzoja hose. Novuga rero cyakubwira nti none nk'ubu gufata umuntu akabigura mukigura igihugu kikankwa n'ikindi gihugu kubera umuntu azopfa ejo utanaza azopfira, nimbe nk'uraza gupfiriye mu ntoki, uraza ko rwose tuvuga watwiciye umuntu. Hajya nico gituma nibaza ko vyoroshe cyane, bategerezwa gucirirwa imanza uko bigenda kose. Igihe cyose batazoba baraza hariho ideni rizoba rikihari, kandi umuntu umufitaniye ideni so kuvuga ngo buca mwica. Aje nagumye ndababwira nti duca umurongo ntihagire umuntu abandanya yonona. Kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura iyumye. Iyo rero umuntu abaye ntagondwa, uragenda uti rero wewe tujya tuguharura, ntakundi. Nivyo rero uwahoze umushikanganje wa mbere yaragize ibikorwa bibi bijanye n'ivyo bintu. Yarakoze ibikorwa, none hajya wibaza yuko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata ata kintu zabonye zimwagiriza. Ubu bari mu biharuro, burya arico gituma ubona bataraja mu idonido,
urabona baguma baza kumubaza bari mu biharuro baza baramubaza bati iki ni gute ibyo asigura hatsindirwa akahabona nawe nyine ga wigera ashobora kuhabona rero bari mu biharuro baraba yego ibyo yagereza